Turabaramukije amahoro y'Imana, ubwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Icubahiro kirushirize kuba ic'Imana igenda ituzigama. Imana igenda itugirira neza, Imana igenda itugwanira ku musi. Ino saha na kano kanya turanezereje cane no gusubira kubana namwe muri kano kanya keza Imana isubiye kuturonsa. Hari indirimbo maze imisi niyumvira muri kantike ivuga ati: abera banezererwa izina rya Yesu, ribamara imibabaro, rirabatinyura. Ni indirimbo nziza cane, indirimbo iremesha umuntu uwo ari we wese. Hari izina rimara imibabaro, hari izina rikora ibitangaza, niryo zina rya Yesu Kristo. Igihe kimwe umupfakazi yari mw'ideni, kandi iryo deni uwari yararifashe yari yapfuye, ariko uwo mupfakazi arabura amafaranga yo kuriha iyo deni. Niko gutakambira Elisa, aramubwira ati: umufasha wanje yari uwo mu biga ivyo kuvugishwa, ariko yaramaze kurengana ino si, kandi yagiye adusiga mw'ideni. Rero ubu twishuza araje, kandi ashaka gutwara n'abana banje. None tugire gutega mugenzi? Hama Elisa, reka twumvirize ico yakoze. Turaraba muri kino gitabo ca kabiri c'Abami, igice ca 4, duhere ku murongo wa mbere. Reka tujane tuhasome turi kumwe. Elisa akura umupfakazi mu mwenda. Bukeye haza umugore kuri Elisa, umugabo wiwe yari uwo mu biga ivyo kuvugishwa. Aramutakambira ati: umusavyi wawe ari we mugabo wanje yarapfuye, kandi urazi ko yubaha Uhoraho. None utwishuza araje, kandi agomba gutwara abahungu banje bompi ngo abagire abagurano biwe. Elisa aramubaza ati: none nogukorera iki? Ndakubaza, hari ico woba ufise imuhira? Nawe ati: umusavyi wawe ntaco mfise imuhira, atari urwaja rw'utuvuta twa elayo. Aramwishura ati: genda urabe ivyo utira mu babanyi bawe biri gusa, kandi ntutire bike. Umurongo wa 4, uheze winjire mu nzu wiyugarane mwe n'abana bawe. Ayo mavuta uyasuke muri ivyo bintu vyose. Ikintu cose uko cuzuye urabe aho gitereka. Nuko avuye iyo ari abigenza kuno, ariyugarana bo n'abana biwe. Bamuhereza ivyo bintu, nawe abisukamo. Nuko bimaze kuzura, abarira umwana ati: mpa ikindi. Aramwishura ati: nta kindi gisigaye. Ako kanya amavuta aca areka kuza, maze aragenda abibarira wa muntu w'Imana. Nawe aramwishura ati: genda ushore ayo mavuta, wishure umwenda wawe, ayasigaye agutunge n'abana bawe. Imana ishigwe hejuru cane, kuko niyo itugwanirira ku musi. Uwo mupfakazi yari afise ikibazo c'ideni, kandi iyo deni ryari rimuhanze. Mbere hari hageze n'igihe abana biwe bose b'abahungu bagomba kugirwa
abagurano kubera iryo deni, kuko ntiyabona icefu n'ica ruguru kandi ntiyabona uko ashobora kuryishura. Ariko aratakambira umusavyi w'Imana Elisa, aramubwira ati umugabo wanje yari uwo mu biga ivyo kuvugishwa kandi yari afise ideni, yarapfuye ariko iryo deni ntaryo yagiye arishe. None rero uwutwishuza araje, natwe nta nico dufise co kumuha, kandi we yabonye icoba ciza ari uko yotwara abahungu banje kugira ngo yiyishure. Elisa aramubwira ati, aramubaza ati none nta kintu na kimwe ufise? Nawe aramubwira ati je nta na kimwe kabisa mfise atari utuvuta twa elayo gusa. Ariko kutwo tuvuta gusa, utwo twa elayo, igitangaza carakoretse, rya deni ririshurwa, ntayasigarana arayasigarana. Reka icubahiro kirushize kuba ic'Imana ubugira kandi. Imana igenda itugwanirira ku munsi ku munsi, Imana igenda itutsindanishiriza, ni Imana ishoboye vyose. Aho uri hose wumve ata kintu na kimwe co gutandukanya n'urukundo rw'Imana. Muri kano kanya rino jambo numva tworisangira, umenye igitangaza cakoretse kuno mupfakazi, yuko nawe umwanya n'umwanya gishobora kukureka iwawe. Niba uri mu bibazo biteye ubwoba, wizere Imana. Imana niyo ishoboye vyose, nta kintu na kimwe kiyinanira. Reka dusubire dusangire ano majambo nyene, ndasubiremwo nawe yumvirize, nawe nibaronka akanya uze gufata akanya uyasome. Ari mu gitabo ca kabiri c'Abami, igice ca 4 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo w'indwi. Reka tuhasangire. Ijambo ry'umutwe riratubwira ati Elisa akura umupfakazi mu mwenda. Umurongo wa mbere havuga hati bukeye haza umugore kuri Elisa, umugabo wiwe yari uwo mu biga ivyo kuvugishwa, aramutakambira ati umusavyi wawe ari we mugabo wanje yarapfuye, kandi urazi ko yubaha Uhoraho. None utwishuza araje kandi agomba gutwara abahungu banje bombi ngo bagire abagurano biwe. Elisa aramubaza ati none nogukorera iki? Ico ni ikibazo. Ati none nogukorera iki? Ndakubaza, hari ico woba ufise imuhira? Nawe ati umusavyi wawe ntaco mfise imuhira atarogwavya utuvuta twa elayo. Aramwishura ati genda urabe ivyo utira mu babanyi bawe biri gusa, kandi ntutire bike. Uheze wiyugarane mu nzu, wiyugarane mwe n'abana bawe. Ayo mavuta uyasuke muri ivyo bintu vyose, ikintu cose uko cuzuye urabe aho gitereka. Nuko avuye iyo ari abigenza kuno, ariyugarana bo n'abana biwe, bamuhereza ivyo bintu nawe abisukamwo. Nuko bimaze kuzura abarira umwana ati mpa ikindi. Aramwishura ati nta kindi gisigaye. Ako kanya amavuta aca areka kuza, maze aragenda abibarira wa muntu w'Imana. Nawe aramwishura ati genda ushore ayo mavuta, wishure umwenda wawe, ayasigaye agutungane n'abana bawe. Imana ishirwe hejuru cane. Imana irushirize gushirwa hejuru ubugira kandi, kuko niyo itugwanirira, kuko niyo igenda utsindanishiriza.
uri mu bibazo biteye ubwoba niyo igenda ikugwanirira. Hari intambara nyinshi igenda utsindanishiriza kandi ata kintu na kimwe wakoze wewe. Hari indirimbo ivuga iti ikorasi ngo hariho ivyo ankorera ntarinze no gusenga, kuko ni Imana ishoboye vyose, ni Imana izi ivyo dukeneye ku munsi, niyo igenda iduhezagira, niyo igenda idutsindanishiriza ku munsi. Kari kano kanya keza ko kubana namwe, muri kano kanya keza turashima Imana yo yakaturonkeje. Reka Imana ishurishirize kukuzigama aho uri hose, ubandanye kugirirwa neza n'Imana. Niba wumva wodufasha partage urungikire abandi, vyoba vyiza cane. Nawe utarayiyabonesha kwino chaîne ya YouTube, urahawe ikaze ubikora ubikunze, kuko ino chaîne ya YouTube ni chaîne izokwama icako ibintu binezereza Imana, kandi izocako n'indirimbo zihayagiza Imana. Imana yo mw'ijuru rero irushirize kukuzigama, Imana yo mw'ijuru irushirize kukugirira neza, kandi irushirize kuguhezagira. Icubahiro cose kirushirize kuba ic'Imana ubwira, kandi mugire ibihe vyiza. Mwarahezagiwe.